kuba umutunzi koresha code promo ya IHURIRO TV rimwe mu majambo manini wandika IHURIRO TV rimwe mu majambo manini amatwirire umuzungu hari haho muranigira ndi muri sport niyoberanije none twambaye zisa turi nka 10 twese gaca ndabwira nti mukuru w'igihugu ni murindira ringahi inyuma hari habaza ubwenge ntamenya niyo bamboneye ngoke uraduhenze ni nivyo umurongozi mwiza rero aramenyekana kandi abari umutahemuka imbere y'abene gihugu akabaramira ku buryo umenga hagati yiwe nabo hariho akantu kameze nk'agashiko hamwe aho ushitse wumva ko ubashitse nabo bakumva ko bagushitse mwese ugaca usanga mwicaranye mumeze neza ariko hari igikomeye muri byose nababwiye ko atana hamwe bigira ku mukuru w'igihugu cyari kwabura amatari imana bura amatari ndakubwira ibyo byose ntavyo uzoshobora utari kumwe n'Imana ico kirakomeye nikigira kane kuba kumwe n'Imana usomye ijambo ry'Imana nirigoye Imana irakwereka ingene ubijamwe bikunaniye igacimenya yuko muri kumwe igacivyikorera nawe ugasigara uratangara kuba kumwe n'Imana gusenga Imana kuyihanuza hamwe uyibwira uti none gamana ibi navyo ndabishobora gute ugaca usubira kuyibutsa uti mugabo cyagihe waragizaka cyagihe uragiraka ndazi batakira kunanira naka gakore iyo uri umurongozi ugendana n'Imana ukaguma hanuza Imana ugasoma ijambo ryayo ndakubwije ukuri ntushobora kugira umutima uhugunga niyo haje ibihuhusi uravuga uti je ndi kumwe n'Imana nta ngorane nico kintu cyakomeye ku ndongozi kuko indongozi abene gihugu bazi kubabonera ibizobejo none wo bibona gute utari Imana ariko urashobora gusoma ijambo ry'Imana ukabonamwo ubutumwa bukubwira buti ejo intara y'amakamba izo bimeze uku kandi ukabwira uti nuko izo bimeze ngiyi ni nzira ishikana intara y'amakamba kuri ivyo je nababwiye nti mu Burundi umupfuko wose utegeza kuronka amahera ubu nta bantu bararonka amahera batari bayafise mu 2020 je narabonye ugwaruka bigiti bishomeri aho nziye hose bavuga ngo ndigishomeri ntangura ndabaza nti ubushomeri no kuvuga iki erega hari abantu bazi gutagira amahera muri gishomeri igishomeri no kubura ico ukora abantu bahanze bavyumve neza kubigishomeri no kubura ico ukora none ngaha mu Burundi haragera ko tubura ico dukora imyaka twicaye tudakora gakuze haragera ko tubura ico dukora mu Burundi ahubwo nukubera turi muri wa mutima wo gusega ngo mpa mugabo musi uzoshaka kwihaga mu Burundi uriha je nivugiye ubworozi bw'agakwavu gusa haheze n'umwaka wo ugira waraheze nasanze hari habaciye bijukira agakwavu uno munsi ndazi uronka umuriyoni ku kwezi akwe mu nkwavu kandi ntavyo bari bazi ndabwiye nti burya inkoko iravyara inka abankurikiye uno munsi baramaze kubona inka ivuka ibyawe n'inkoko mugabo ntavyo bari bazi none ndiko ndabivuga cyo nari ndabikuye he igihe imvura yatara none mwovuga ko nabikuye he kuvuga ngo nimusenge imvura iki hasi bijya bintu nabikuye hajya hari igihe rero iyo Imana muyanga irakwibira akabaga ikabwira iti burya sinzi nyene navyumvire nti ngaho usanga hari ibicumuro twakoze ga mu Burundi Imana iri kwiraduhana tuje kubipfukamiro dusenge imvura ubunyene Imana icayugurura ijuru imvura igwe no mu mutima mweranda yabimbariye niko no bivuga none imvura ntiyaciye none akoze akarorero kuko indongozi itegerezwa kumva kuri kumwe n'Imana utari kumwe n'Imana nta nakimwe upfushitseko kuko isi ni y'Imana kumwe n'ibiri kuri yo byose none wowe kuragiye ubusho bw'Imana wowe buragira Imana mutari kumwe ukabujana he ni hahandi uzubona bareka abantu bakubaka amasengero ya shetani ni hahandi uzawumva ibicumuro byariraye ngo kurinda ngo umugabo n'umugabo nibarongorane umugore n'umugore barongorane ivyo bintu nivumwe
utari kumwe n'Imana ucureka abantu bakaba ubuhushi. Mukaba muzi ko muri Bibiliya impera n'imperuka Imana izocagura intama n'amahushi. Amahushi genda higi. Nagira ndabwire rero uri umurongozi mwiza gusenga Imana yishire imbere. Hanyuma indongozi kindi ntigira ubwoba ntihugumbwa. Buramatari ngaha rero harakomeye. Ukaramukuru umunyabwoba karakubana. Aha mu gihugu hari abantu bagenzwa n'amadayimoni. Hari abantu nko bashaka kwigira buramatari mu ntara. Uwo murashaka kwigira buramatari ukazogira ubwoba. Ngo cya kintu ngo ni cyanaka ngo ni kigihanganye kiriko kiriti intara. Uravuga uti ndasi. Uzo kubwira amajambo menshi uzucumubwira uti ndabona ko ushaka kuba buramatari. Ingo rero we buramatari zewe nibwirira umukuru w'igihugu ashire mu yandi mabanga nawe ashaka kugenda we buramatari. Ivyo biramaze gushika. Hariho abantu baremereye umusitanteri yari komine yitwa Ndayihoze Ndayizi. Uwo musitanteri baramuremera bamubwira ko ategeza kugurisha itongo rya komine. Musitanteri agira ubwoba ngo none ngo abantu b'ibihanganye bampagazeko. Kandi rero ico gihe n'umushikiranganje yarimwo mu baremereye uwo musitanteri. Kubera uwo mushikiranganje nawe yaremerewe n'ikindi gihanganye. Hanyuma musitanteri aburacirana yamira sinzi ingene yidodomvye gatoyi. Hanyuma yidodomba ku muntu avyumva kandi anzi acarabimbarira. Abimbwiye cyadamubwira nti umusitanteri ngenda guhanura ikintu kimwe. Hamagara ujya mushikiranganje mubwira uti aha ndiko ndandika ikete ryo gutanga imihoho ubunyene turondero wundi azaze gusinyira rijya tongo. Ndamubwira nterega amabanga niya wa uri musitanteri sisakaramento. Kwa musitanteri sisakaramento. Urashaka musitanteri umunsi ejo uri kindi ni mushikirize wenyene mubari uti ingo wakiri komine yawe uyihusha kazogusinyira biki. Je ntabyo nsinya. Bace bumva ko nabimenye. Turatangura guhungabana. Wewe rero uri buramatari ushaka kwigira buramatari muri iyi ntara. Tumubwira uti umviriza rero ushaka kuba buramatari. Akira ngirambwira umukuru w'igihugu wewe nyene abari wacashiraho. Naje hari wamaze kubibwira. Naje ashaka kundemera ndahantu haraha. Cyandabwira numviriza rero. Ngirambwira umukuru w'igihugu wewe acagushira handi. Kandi uzobona uwo muntu yiruka byumvise uko. Nta bagabo babiri mu ntara. Buramatari niwe cyariho cy'umukuru w'igihugu mu ntara. Uwo wundi ashaka umuhagara ugakanu. Ntibikunda ntuzovyemere. Buramatari rero ntagira ubwoba. Buramatari ararinda. Kandi ubukere butirwa umuranga wowe urikorera ibikorwa hama ukuzibiye nawe ubonye kuremera cyane ucubwira kuko ntazoba yankiye wewe. Azoba yankiye uwagutumye. Umuntu azoshaka guhagarara ugakanu azoba hagaze ugakanu uwagutumye. Yego abanyamakamba muravyumvise. Ntimuzomugaye buramatari nimwamugaye. Muzoba mugaye uwatumye buramatari. Ntimuzomugaye n'uwatumye buramatari. Muzoba mugaye uwatumye buramatari. Muvyumve neza. Muzoba mugaye uwatumye buramatari. Jewe naramutumye nga mu ntara y'amakamba ambere cyariho. Mugabo umenye ko nanje hari wundi muntu hari ya hejuru akomeye, wundi mugabo akomeye. Azoguha ikofe nahe guhenda. Kuko ni uzobugambara uriya wewe ntumenye bya gukorera. Usigara bazaga mbega ikibi nabana nakoze n'igiki. Nta muntu yigira akagarama ruganda. Murazobaza nuko atakizuka ngo tubimenye. Umwami Herodi yigize igihanganye. Hanyuma Imana ikirungika umumarayika mu mati kofe giza.
ndabwiye nimba yiwe ntibayibonye kuko yaciye acika inyo aho nyene muga Imana yakeraga yera siyo yo yakera yahaniraho ntabari kazirafata abantu bose bazoratwononera ikabahaniraho iyo bingiriye neza urazi bibi bikorerwa mu kinyegero ngaha Imana yo yibibona iyo ibiti bakubita ikofi mugabo irakoraga ndabwire hajya ntimuze murakora ibintu Imana ntihana ndabwire je ndamaze kubibona iyo wemeye kugendera mu nzira ya Shetani ugakora ibibi muze murabe hari ikintu kikuba kigusumikira kwa Shetani gushikaho ushirayo ubwenge bwawe bwose ugaca wa Shetani abarundi bahemuka bo nyene nabo bakwirutse none si Imana ibikoze none tugiye y'abene gihugu si tugiye Imana ubwo indongozi zirabimenya ko ico ry'abene gihugu ari ico ry'Imana hariho ababihaririye ngo ntaho byanditse muri Bibiliya pasitara urabiso ko ico ry'abene gihugu ari ico ry'Imana haraho urabiso hehe uvuga umurongo ico narakirondeye kw'iryo ry'abene gihugu ari ico ry'Imana ntaho ndakibona mugabo nabonye aho cyanditse mu bundi buryo uburorero nibwo turabirako ntuzeye umuhanuzi Samuel igihe abana biwe bandutse barya ibiturire bakora ibibi byose bakabona nta muntu azomusubirira ahari abene gihugu bagumutse bagenda bati kuva ubu turabona yuko atamusubirizi wawe ahari ubu nyene duha umwami twimikira umwami dutwagwe n'ibindi bihugu Samuel yararize aje imbere y'Imana ati je abantu barangararije ibara riraguye Imana ikivuga iti ntibagararije wewe baze ko ari je ndabatwara none genda ukurikize ry'abene gihugu bavuze mwabyumvise sio byageze none umvise ko abene gihugu barize Imana ivyumva kandi ikaza kwisuka iyo ukoreye n'ababene gihugu bakababara umenye ko abwo bubabare buragenda bugashikira Imana abanyisirayeli bari muri Egiputa bararize bari mu buja bararira baraboroga Imana gushika ivuga iti baboroza Imana iragwanya akarenganyo kayene nico gituma umurongozi ukarenganya abantu ukabura indongozi ukaja gukora ibitajanye n'ivy'Imana Imana yenyene uburuhiro abantu bapfa kuyiririra gusa nta kindi ukaba umunyonozi ukanyonora itunga ry'igihugu gushika ureze urugera bene igihugu bakabibona uko bigenda kose ayo marira bene igihugu ariko bararira azoshikira Imana kandi Imana izoguhana ufise amatwi yo kumva niyumve utabona nawe n'akazi kiwe jewe ndazi ko muri Burundi hamaze kuburorero bwishi ndababwire nk'umuntu ashaka kurya ibyo atabiri yakuya burya mahera wivye uko abamenshi ni kurusha Shetani ruba runini ukiba dukeye agashetani ni gatoyi muze murabe kuronka ibihera byinshi wivye ubikura kwa Shetani niko amanyama aduga uko amanyama aduga uratebukigirika Imana kwisi Imana nayivuga iti turahigura kuko igishetani kiba cyavyimbye rukaba runini rugaca gwigira ko ariko isi yose ruyitwara wewe ugaca usanga rero Shetani ragutwaye utabizi niyo ngorane abarundi nimuze murumva iki gihugu Imana twayihaye ikibanza ca mbere mumenye ko ivyo dukora byose bitajanye n'ijambo ry'Imana nivyo bituma Imana nayo ica izigakora ikintu kuko nizoheba abana bayo indongozi rero irarya umutima amenyo ntisho nta na kimwe kitera ubwoba indongozi itegerezwa kwegeranya bene gihugu bose inyuma y'umugambi ubagirira neza bose niwaba utabishoboye ukazohamagara abantu ku bikorwa rusange ugahakaza umwe n'inusu uco utangura kwiga uburongozi bwawe ukazohamagara inama ukabona haje umwe n'inusu uzotangure kwiga ubwo burongozi bwawe umurongozi koko nuko bose
baja ku migambi ibagirira neza kandi ugasanga muri kumwe mwese nkamwiyumvira ko ntanezerewe ndazi ingene mwasidukanye n'iyonka mukaza kunyakira nimwibaze nk'ubuyoza agasanga hari abajama gusa abo tuzinanye ubacu usanga sekretari generali yaje wenyine nkabaza abandi babiri wapisi zigere vyagiye aha jewe bimpa inguvu naje nca numva mfise ingoga zo kuguma nkorana namwe kandi ndabagirira neza kuko yomba narabakoreye ikibi ntimwari kuza ndabizi ntimwari kuza ariko abanyamakamba twamadukorana ivyiza buramatari ngirango bakurikiza izo mpanuro ndamuhaye ndazi ko vyogenda neza muga ikintu cambere umenya kama uko kiongozi hakuna kulala uri ndongozi utegerezwa kugumurikanuye kugira ngo igihugu rongoye kigume ari igihugu kiri ku murongo gitekanye ntushobora kuryama rero kuko shetani nayo muguma muri ko murakwegana ubaha nayo kahonyora kwahonyorera hose rimwe ntivyoroshe nico gituma ucugabanganya akazi ukavuga uti muri riya komine musitanera hambonera ibi ndiko ndakubwira abasitanera muri ngaho muri ko muravyumva muri ko muri ibi mbwiye mu buramatari mu ntara nivyo mbwiye musitanteri mwikomine mugamweho no kwinagura nayo sazo ndabibabwiye ntabibigishije igihe kiraho ndabigisha leta mvyeyi leta nkozi wewe musitanteri ni userukira buramatari muri rya komine nawe musitanteri urafise chef de zone ni waserukira musitanteri mw'izone kubera urumva shetani yami ikanuye amaso nico gituma kora mwahahanwa ucugira ivyariho vyinshi gushika no mu muryango chef de zone arafise umukuru w'umutumba umukuru w'agacimbiri nyumba kumi umukuru w'umuryango rero hari abari bazi ko atari abashefu naho umuntu wese afise umuryango amenye yuko ari ndongozi ngira ngo ngaho abagabo benshi muce mu nyumva neza nta muntu urugo rwiwe rwama rurimwo induru ashobora kuva ko ari umugabo ntushobora kuja mu bandi bagabo mu rugo rwawe hama induru mbwira ingene wewe woba indongozi ngo igihugu ntikibe mw'induru cyari komine ntibe mw'induru mu rugo rwawe hama induru ni wawe wananiwe kuba umugabo mu rugo kugira ngo habe iteka nitekane ntuzubeshe urashobora kuba indongozi ya mbere ubihera mu muryango umugabo yirirwa araryana n'umugore uwo nta mugabo arimwo kandi aho nama nabumvise cyane nkaza nk'umugabo yize urugo rwiwe rukaba mw'induru adashobora kuzana umwumvikano hagati yawe n'umugore wiwe nimumbarire uwo muntu yokubwira ko ari umugabo vyitwa kugaba iyo ibintu bigoye bava ngo urahabera umugabo none uwo mugabo atihangana gushika kubita ikofu umugore uwo mugabo hari umugabo arimo umugabo n'uwihangana akavuga ati jewe urugo ni jewe nagwiyumvira ingene tugubaka none rero urugo rwanje rutegereza kuba mw'iteka nitekane ukagira n'ivyo uheba erega umugabo nyene ivyo nyene nivyo urinda udashobora kurya umutima amenyo izo ngorane zishikira mu rugo ukazihanganira mugahangana nazo muba guhangana so kuva kurwana umugabo nyamugabo rero nuwo tunganya urugo rwiwe uwo rero ingo zose zitunganye yemwe abarongozi nizoca tumererwa neza nico gituma rero twokwama tuzi yuko hariho abandi dukorana kugira ngo baze baraducungira iyo shetani ntidutware intama turagiye zigume zitonze neza ku murongo ku bijanye n'intwaro ibereye intwaro nibaza ko navuze ibitari bike ariko nagira ndababwiye igihugu kitagira amahoro nta kirimwo
amahoro rero ndabwiye ari ubwoko bubiri, hariho amahoro yo mu nda n'amahoro yo ku mubiri. Ntushobora kuvuga ngo urafise amahoro ushonje, ntibikunda. None rero nagira nje kwiterambere, nagira umuntu numwe yihebura ngo ntashaka gutera imbere. Aha mwese nta numwe Imana yaremye kugira ngo abe umworo. Nuwo yaremye akamuremana ubumuga, burya ujya muzobona umukeha bwenge, je niwe nita yuko atishoboye. Burya ujya Imana yarateguye ibizomubesha uko ni twebwe nyene duca tumugirira ubwenge. Niyo Imana yararemye umuntu atagira amaguru, tumenye ko twe dufise amaguru turibekiye yiwe. Niyo Imana yaremye umuntu atabona, mutumenye ko twe tubona ari twebwe maso yiwe. Nta numwe Imana yaremye ngo amererwe nabi kuri iyi si. Mugabo birarondegwa umuntu wese yaremwe ari umworo. Nararondeye umuntu yoba yavutse ari umutunzi ndamubura. Hariho abacavuga ngo none ngo so ngo atunze ngo ntubutunze. Ibyo bintu ntihagire n'uzosubira kubivuga. Icambere nta utora nasakiriho, utegereza kurondera rwawe, nta utora nasakiriho. Ntuzuvuge rero ngo ko dawe ngo ari umutunzi ngo navutse ndi umutunzi. We wavutse utambaye, baragufasha kubera utishoboye. Ushitse aho wishoboye nawe utegerezwa guca wishobora, ushitse mu bigero ugakora ivyo wawe. Nta muntu akwiye kubaho numwe adafise akanakora. Mikangara rwaruka muri mbere yanjye, munyumve neza. Aha muri mwebwe uwuzi ko atagira n'agakwavu ntagire n'agakoko, amenye yuko naho udefira ntatuzovamo. Muranyumvise? Umuntu azi genda umubwire wemwe, ubwire mama jeho nahereye nkubura ngaha, aha niwo ngurira agakoko kugira ntaje nitwe umutunzi. Naho uzorarura uratambuka gute, udashobora kumva ko gukora akaruka guteza imbere ukiri muto, umenye ko atatuzovamo. Mu minsi yeze muribuka ingene mwaramugenda murakwega ibirenge. Ndashimira cyane umunyamabanga mukuru w'umugambwe CDFDD agitaba mbabwira ati kura hasi ibirenge mutambuke gisoda. Nagiye mbona abarundi b'ibinebwe bamwirukako. Abarundi b'ibinebwe baramwirutse kubera iki? Bakunda kugenda barakwega ibirenge gutya. None tuzoshika ryari tugera turakwega ibirenge? Uvuze ngo kora ibirenge hasi nguramenje. Kubera iki? Bagira rero ni ya shetani ibakoresha. Muze murabe abakoreshwa na shetani ukoze ikintu ciza bobo bacita kibi iwabo. Ntimwumvise jewe nigishije abantu yuko ibyacu bitaribwa byose utegereza kubihindura ibiribwa. Tuvuga tuti we niba ufise ahantu kaburi kinebwe udashaka kuharima, hareka abandi bahirimire. Tuja ku kivi turarima, emwe ndarima kwe, kandi naho bazorara barantuka banyirukako nzorima. Ahubwo bampaye ingufu zo gukora, baci bavuga ngo nanyaza amatongo y'abandi. None uwo muntu yanyazwe ko ataje kwitwara, yabuze n'ahantu yo kwidogera ati je nanyazwe itongo. Noneho rero turiko turahimiriza n'abadashaka kuyarima bayatize. Abarima nihagera igihe azokanura azoheza avuga ati ubunaje harageze ko ndima. Aya matongo y'igihugu mu makomine, ayo matongo atarimwa yaha amakoperative yarime gushikaho mu Burundi tuzobona dushora ivyo kurya twese twariye tugahaga tugashora. Igihugu cy'u Burundi citwa igihugu c'amata n'ubuki. None mwibaza yuko ayo mata zose kava mu ijuru? Ayo mata bavuze mu gihugu c'amata n'ubuki, mumenye yuko bavuze ni igihugu turyamwo tugahaga kandi tukagira ibintu byiza. None tuzokizoba igihugu c'amata n'ubuki gute tudakora? Ishinge aryo ryuzuye igihugu. Tugerageze rero umwe wese agire icyo akora muhiriwe. Ntuvuye ngo cengo ndi mukozi wa leta ngo ntaco nokora. Emwe je nabonye ntihagire uzobesha umwanya wo gukora uriho. None wo kuja mu kabare wo kurira. None bonanirwa
nukurima ibitunguru imbere y'inzu iwawe. Mwe murazi urimye ibitunguru sumu imetero nka 10 ku 10 murazi amahera ari n'amahera menshi cyane. Abantu bavuga ngo barakenye n'ibinebwe. Narashimye hari ikomine maze kugenderamwo ndiko ndaganira n'abene gihugu. Mugana asanze batunze banywa amahenekene gusa. Henekene nizo zihera imbere ya musteri. Ntadabaza mwebwe amahera mu yakurahe. Ngo mutama ngo tukubwire ngo ngaho umukene n'ikinebwe gusa. None bagira babwire umukene ugare agenda limba ubukene aba ari kinebwe. Jewe nabwiye ugwaruka ntigenda ukubura ibarabara wuzuze bene umwavura we ko ntacanza kugura. None uzorosa amahera. Nubwo bukene muri ko murahaya. Noneho kirazira no guhaya ubukene. Nani hari nk'umuntu yohaya shetani. Ubukene ni ikintu kigwanywa kandi ukagitsinda. Rero ntimuze muvuge ngo urashaka kuvuga ngo urafise amahoro waraye ubusa. Nkuko udashobora kuronderera iyo nda udafise amahoro. N'ibintu magiriranire udafise amahoro nuguhunga nukwiruka nukurara rubunda nturonka umwanya wo gukora. Mwarabibonye muri iyo myaka yahera. Muri bukayanzara ya kera muri za 2000 yari inzara nyinshi cyane. Kubera iki nta mahoro twari dufise ngo dukore. Udurukosime mwambaye ntimwatwambara. Aho mumesa ntimwamesa. Kubera nta mahoro yari ahari. None ndabasabe mugi makamba sivyo mwiga ndazi yuko ku mahoro mwebwe mwama muri kanuye. Ndonyere noho nakaryo kubashimira. Intara ya Makamba ubwa mbere mufise urubibe runini cyane. Muhana urubibe na Kongo, mugahana urubibe na Tanzania. Mugabo kuri izo mbibe zose hose nasanze ari amahoro. Kubera iki abene gihugu ba Makamba bama bari kanuye. Mukanure rero gusumba. Mukanure gusumba kuko nababwiye ahari Imana niho shetani ikorera. None rero mubandanye mukanure muhagararire amahoro n'umutekano muhanahana inkuru. Kuko akagahengwe turimwo aya mahoro shetani ntiyanezererewe na gatoyi. Nico gituma izorondera nk'abarundi ikoreramwo. Ironderera abo barundi nibo bazoza gutwononera. Muzobumva iminsi yose bama bahigira igihugu cacu. Ega naho bari hanze n'abarundi bahigira igihugu cacu. Mugabo biramaramaje kubona umuntu ahigira igihugu ciwe akakironderera inabi nakamaramaze. Kuba gukorera inabi igihugu cawe ni nkuko umwana yoba ari haziko agafata akamena inkono iri kuziko amazi ashusha akabashwaramwo mwese. Burya hariho abantu b'ibijuju bataramenya ico arico igihugu. Rero mugume muri kanuye ku mahoro hanyuma duheze dukore kugira ngo umuntu uronke icyo ufungura umunwa wose no mupfuko uronke amahera. Uno munsi aho nzungurutse hose ndakunda kubaza nti umunwa warose byo by'ububiri isoma. Abantu baravye mu maso urabona ko atawugwaye kwashi. Wabaraba ukabona imisaya ntibagendera ku magufa. Urabona ko abarundi barafise amabinga. Aho ucamenya ko umuntu warose. Ikibazo kigira kabiri ntwara ncambaza umufuko nawo warose. Mbwira umufuko urafise. Ngayi Makamba umufuko urafise. Ndazi ngere twica umwana. Aha turica umwana ndabizi. Umufuko ntiwigere uvuga ko ufise. Kubera iki? Nibaza ko ari kubera iki umufuko mutiga bwemera ko ufise. No kubera Imana itigeze irema amahera. Imana ntiyaremye amahera. Nico gituma ufise amahera wamuyanyegeza. Muribuka hamwe duhinduye inoti ngo turaye ko zova mu mihana. Umuntu yaragenda atashaka kugura n'isabuni yo kumesa ugasanga azanye umufuko w'amahera. Nakamara amazi amahera ndagenda babwire amahera nayo gukoresha sa kuryamika. Umutunzi w'ukuri si ufise amahera arunze. Umutunzi w'ukuri ni ufise ibintu dushobora guharura mu mahera. Umutunzi w'ukuri si umuntu yicaye. Mukazona umuntu afise miliyoni 10 yicaye ujya se umutunzi. Arutwa n'umuntu afise amahera 100 yirirwa arakora.
erega mu Burundi burya nico gituma mutanamenya n'ubutunzi bwayo. Mugende mwiyumvire irya nzu ubamwo ipanzwe kurangara ajya n'amahera ufise ku mufuko. Hajya ahantu wasonze kiya gitoki waciye kigugwa ngahe ajya n'amahera ufise mu mufuko. Irya nkoko wagabiye umuntu igugwa ngahe ajya n'amahera ufise ku mufuko. Mugabo kubera babakoroni batwigisha gutegeza kuba ufise amahera bacava ngo urumworo ngo ntugira amahera. Erega uramenya bobo udafise amahera nturya utegeza kuja ku isoko. Utagira amahera nturyama utegereza gupanga. Utagira amahera ntunywa n'amazi. Erega handi ntuzokujya twe mu Burundi uca ahantu hari robine ugacupa mu kanywa. Siko bimeze mu bindi bihugu. None hiryo situnga samahera ahantu n'ubu ncaje agaca nivomera amazi gacanywa ntaguze. Hajya yose n'amahera. Umunsi mwo yaharura mwosanga mu Burundi turi abatunzi ba mbere ku isi. Mugabo kubera duca twica umwano ntitwigira tubimenya. Rero turakeneye yuko ayo mahera mufise adufasha mu buzima bwacu bwa misi yose. Nico tuma tuvuga tuti ntimuyabike mu bipfu vy'inkono, nimuyazane muyakoresha ibikorwa. Ni waba we uri kinebwe yajane muri banki abandi baje kuyagurana nawe uronke inyungu nabo bandi bantu nabo batera imbere bayakoresha. Ivyo rero ni ibintu dutegereza ko amatwigishanya uko bukeye uko bwije. Rero mu guheraheza bagira ntaga impanuro nkeye. Impanuro ntanga ni impanuro zijanye no gutsimbataza ubutunzi bw'igihugu. Kugira ngo ubutunzi bw'igihugu buboneke nuko dutanga amakori. Turashora tugatanga amakori. Igihugu gitegereza kugira ikigega kugira ngo twubake amabarabara, twubake amashure, twubake ibitaro. None rero mudashoye ngo haboneke amakori n'amatagisi, ivyo vyose ntibizoboneka. Itunga ry'igihugu ribonekera ku bikorwa rusangi biriko birakogwa mu gihugu. Aha rero bisaba yuko twese dukora ibishoboka kugira ngo amahera yinjire mu gihe ca leta. Mugabo rero yinjiye tuyabungabunge, tuyakoresha ivyo ategerezwa gukora ku neza y'abene gihugu. Umuntu anyonora amahera y'igihugu abatwononeye cyane. Jewe mbere ndamwita umumenja. Umuntu anyonora mu kigega ca leta yitwa umumenja. Kera umwami yacavuga tonta cyamaze mu gihugu tumwangaze ntaco yabamaze baca mwangaze. Umuntu anyonora itunga ry'igihugu abamenje. Umuntu yanka ko amahera yinjira mu kigega nawe nyene abamenje. Abantu bagira fraud. Ayi Makamba iri mu ntara ziharugwa za mbere zigira fraud. Birababaje. Mukaja ngaho ngo muratunze kandi muri abafrodere muri abasuma. Nta muntu ashaka ko atunze ari umusuma. Amayeri yose ya fraud nasaze ngaho. Hajya hakurya imugina. Ndabasabye bene gihugu murereke. Mumfashe kurereka. Mugabo namwe barabakoresha. Imugina barafata probox ikaja hajya hirya yibariyeri. Hanyuma bafise amastock hajya hakurya hajya manyovu ndayinda zizi stock. Agacafata abana batanu. Umwe kazana isashe zibiri. Akarengana kuri duwane. Agiye gushira muri ya probox. Uwundi agasubira inyuma. None hiryo je kubera nje nja kubimenya. Mvuye Igitega ni Bujumbura. Mugabo umunyamakaba atarabimenya. None mwaza ko mbese. Abana bazana udusashi. Agacashira muri probox. Agacasubirayo. Abana batandatu buzuza probox nkazingahe ku munsi. Murumva mugaca mucanga ngo muratunze murabasuma. Ubutungishijwe nivyo abari umusuma nareke kuva ngo aratunze. Kandi ikibabaje igihugu cyacu kiguma kivumwa ngo ni gikene mugabo ari twebwe abarundi turiko turica igihugu. Fraud gerageza tuyigwanye. Urera aba fraudere nabo kubera baba batunze ivyibano baca bagura abacamanza. Ayi Makamba nyene aha. Ngaraguza abacamanza, aba fraudere baraguza abacamanza. Rujya rubanza ngiranda gwikurikiranira. Ngiranda gwikurikiranira. Ministre ndabesha. Aba fraudere bo ngaha twafashe bose baciye bagura abacamanza. Jewe rero ngiye nibere avoka mburane. Sishaka kwemera igihugu kizokera ndiko ndarorera ukunyene. Kiri gikene abaciba ndababona. Abantu baguza abacamanza. Kizima ndabazi ko muri aba fraudere none twabafashe. Kandi mumenye yuko nitwa umucamanza kizigenza.
ndababwire none sinabazi sinabifatiye hari kinyoma kirimo ntimwafashwe mpiri amaboko mu mupfuko none muzoharira ko mutarabasuma jewe barashaka babeze kizima namaze kwandika ko muri abasuma nanjye tuzosigana ntivyumvikana mugabo n'abacamanza ntako ntagira kugira ngo ndabahanure byarasi none igihugu cy'Uburundi kizotera imbere gute bimeze uko abafrodere bo ngaha bene gihugu mumfashe tugwanye abafrodere naho bazogura abacamanza ntibazogura twebwe bene gihugu tuzokuba tuzi ko abasuma aho bazoca hose tubacira umukenke ngahi Makamba bo twafashe baci bagura abacamanza kezima twabafashe mpiri ntacyo tukafatira amaboko mu mufuko ntimuzovanga murera abacamanza bazobeza kuko mwabaguza ayo mahera mwivye nyene ereka mubagurayo mwivye ntimubagura yiwanyu mugabira Mariage nizeye yuko nkaha abavyumva bavyumvise fraude twigwanye twivuye inyuma ni mwamushaka ku gihugu gitera imbere mudashaka naho gitera imbere nta kundi mugaba bene gihugu 99% bashaka igihugu gitera imbere ntitwemera rero abadutobera tuzobagwanya abadandaza tuzozana abandi bashasha bazokora mu butungane bazokorera ahabona abamenyera amafraude nibaje ku ruhande batubise tugira abadandaza beza ahi Makamba kabisa ndazi yuko ico kintu kihari ikindi kintu nagomba ndabasabe ngahi Makamba nibi bidukikije tugire kampanye baramatari twamaze kubivugana namaze kubivuga tugire ubunyene isekeza ryo guca imiserege muri intara ya Makamba intumbero tuvuga tuti intara ya Makamba dukeneye ko amazi yose tuzobona mu nzuzi azoba ari amazi arongorotse iyo bivuze gutyo nukubuca wumviki yuko atamuvo uzoshika mu mwonga umuvo wose utegeza guca mu muserege hanyuma amazi acagenda aranyengetera twihiyo ntumbero hamwe zoya twavuga tuti tugejeje hehe dusanze umwonga wa hanaka watwawe duca turaba musitanteri we wakoze iki ngaha umwonga watwawe duca tubaza wakoze iki umuvo wavuye he kugira hatwagwe byavuye amaja hehe gushikaho tuzosaga twashitse kwihangiro kandi tuzorishikako nta gisivye ibidukikije imisozi iri gusa ni myinshi ngahi Makamba nimwihe tugira tureme amashamba iyo misozi itarimwe hari imisozi irimwe amabuye kubera iki tutoyigira amashamba mugabo ngaha umenga murafise intumbero nziza yo gutera kawa navyo nyene nibitiga nibiti tera ikawa ku misozi yose aho muvango hari amabuye akaba karakunda mu mabuye ndabiza hari urubuye niho ikawa zikunda cyane none rero mutere izo kawa mugabo mutere n'ibiti bibana n'ibiterwa ni byinshi amakereveriyo ibivegiyo imiremera n'ibiti byinshi bibana n'ibiterwa kugira ngo y'amazi nayo nyene amanuke buke buke kandi hagume igitutu kandi n'ibiterwa bimererwe neza ibidukikije rero mu bishira imbere kuko iyi si sinzi twariko turaraba imisozi ingene twagwa baca bavuga bati iyi si yarashaje isi ndababwire kandi niko ncamperezako kugira ngo ndavyige ico cigwa n'umuntu yariko arantwenga wo munyamerika nigihe inzara yatera mu 2007 yambajije ngo mbwira iciyo nzara yavuyeko nca ndamubwira ntubwa mbere imvura yarataze iranka kugwa hanyuma igize ngo iraguye naho baratera ikigwa nyinshi ikiratwara ibiterwa byose acambaza ati none ico gihugu imvura igwa igatera inzara yatara igatera inzara gitunzwe n'iki hanyuma rero niho nanje nagize ico cigwa ncasanga burya turafise umukunzi dukunda cyane yitwa isi imvura iradukunda cyane uravye igihe ryama ritugaburira mugabo twari twigira turigaburira igihe rikomeretse ntiturivure tukarireka rikavunika none mugomba rize ridukunde gushika ryari mugabo iyo tuba twagyunga uko guca imiserege ubu uri kukingira ryavu
gutera ibiti buri gukingira ryavu hanyuma ukongera ukaritabira nawe urigaburire kugira ngo ryo rize rikugaburire. Mugabo rero iyo rishavuye ivu ricagigira iyo barikunda, nico gituma rero no basaba mukingira iryo vu ahandi rizoca gigira iyo barikunda. Mu Misiri murazi ko ari twebwe tubashira ivu ryinshi, genda muraba umwimbo baronka, bo barazi icarico rero ivu, barazi icarico imvura. None rero nagira ndabasabe umwe wese arabe ko mwitongo ryiwe ivu rikingiwe kugira ngo tugire ubuzima bwiza, kuko iryo vu nico ribereyeho. Ndangije rero ndabakengurukira. Nishinze vuga baramatari mutarana mubona ntuze. Kandi ariwe mwaje kuraba. Baramatari ngo ngaha. Kandi je nahize gutanga impanuro niwe bucugira ico dushikiriza. Muramubona nahanyene uja ahanyene ahanyene. Muramubona baramatari? Muramubona? Uyu niwe cyariho canje mu ntara ya Makamba. Ubutumwa bwose zoba ndiko ndashikiriza i Makamba niwe azoza rubashikiriza. Ubu rero nagira ndamubashikiriza mwumva kajwi, hanyuma rero mwumvise ijwi ndamusaba ikintu kimwe agira icyo agenda twemereye basi kimwe tuzovuga tuti ikimwe azokinyishuza zezogikora. Zogirisha inama ba guverineri ejo nogere ndabereka ibyo bokora. Ariko rero nagira ace yongera abashikiriza nimero ya telefone kugira ngo iyo mugize ikibazo aho muri hose muze muce mumubwira ibizomunanira gutora umuti, azoca nawe ambarira ndamufashe. None rero ijambo rikwawe buramatari. Nakoze n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kumpa kano kanya. N'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, bene iteka mwese muri hano, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, n'umuhozi zose mwitate bino birori, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye. Bene gihugu mwese bo mu ntara ya Makamba, tugira amahoro twese, tugira amahoro twese, dusangwa amahoro, ubumwe, umutekano, ibikorwa, iterambere n'ubutungane. N'icyubahiro ndakengurukire cyane ku cyizere mwangiriye mu kugena umpe umukozi w'abenegihugu b'i Makamba. Mbere ngire ko ndabemerera ko ngiye kuja inama n'ingingo n'indongozi zose mu bisata bitandukanye kugira ngo dusenyere ku mugozi umwe. Ngiye kandi kugendera abenegihugu ndabasange ku kivi, ndabatera intege maze ndabumvirize mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo bafise. Ngiye guhimiriza abenegihugu bose gukingira ibidukikije mu gutera ibiti no mu guca imiseregi. Ngiye kandi guhimiriza abenegihugu kubahiriza amategeko no kuvavanura n'ingeso mbi y'urudandazwa rutubahirije amategeko. Ngiye kandi n'icyubahiro gutsimbataza imigenderanire myiza iri hagati y'intara ya Makamba n'intara ya Kigoma
iri mu gihugu kibanyi cya Tanzania ndetse no ku ruhande rwa Kongo. Ngiye kandi kuja inama n'ingingo n'abenegihugu b'abavuga ntara bose mu bisata bitandukanye mu ntumbero yo kuganira kugira ngo twigire hamwe ivyoteza imbere intara nziza ya Makamba. Nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyiza cy'u Burundi, mu kurangiza niyemeze kandi ko ngiye kugendera ku mpanuro n'intumbero mundonkeje. Murakoze cyane. Telefone nagraba abamperaga nimero ka telefone kugira ngo muze muratora umuti ibibazo byanyu ngaho iwanyu nyine. Murakoze Nyir'icyubahiro. Inimero yanje ni imwe gusa ya limitere isanzwe ihamagarwako ikongera igakoreshwa no kuri WhatsApp. Ni nimero 61 42 26 izo nimero narasabye yuko n'abasaneri eka mbere n'abashefu dozone bazimanika ku babiri wabo. Murakoze. Murakoze cyane, Imana iguhezagire. Natwe twakwifurije kuroranirwa, igendane n'Imana mu bikorwa byawe, kandi nta nkeka twese tuzagufata mu mugongo. Ntuzugire ubwoba, tuzokwama turiko turagufata mu mugongo. Imana iguhezagire rero. None rero Banyamakamba mugabo sinumvise amuvugira iki ngoma ko mutamushyiriye ko n'akariso umwakire. Murakoze cyane. None mwese rero ndabifurije kuroranirwa mu bikorwa byanyu byose byari by'umutekano n'iterambere. Imana ibahezagire. Amashimwe cyane ku cyubahiro cy'u Burundi aheje kudushikiriza